jewe okay nshaka gutrada nta mutahe munini mfise, ni uburyo platform ishobora kukugurana amahera. Abantu benshi barambajije bati none Dr. John, jewe ko tamutahe mfise wo gutangura muri trading ndabigenze gute? Uno munsi turabazaniye inkuru nziza. Ni ngaha kuri We Talk Business tugira turabira hamwe ukuntu woba umutrader canke ukungene woronka ingurane ukaba umutrader mu gihe ufise umutahe muto, ufise $50, ufise amadolari $100, mugabo bikagufasha mu ma trade yawe. Again ni kuri We Talk Business, utarakora subscribe ni kuri chaîne twama tuyagira ko different type de business zogufasha cyane cyane en ligne, arizo novuga zigufavoriza surtout en terme ya geolocalisation, mugabo bikanagufasha yuko mu gihe atana experience nini ufise, byose bikagufasha iyo uri kurakora different type de business en ligne. So guys, again karibu cyane. So menye yuko ugira umutrader ntibigusaba umutahe, ntibigusaba benshi aravuga ati certes harakeneye umutahe munini, certes urashobora kugira ufate position ukaronka inyungu, bigusaba ko ufise umutahe munini, jewe uyo mutahe ntawe ufise, ariko menya yuko turi muri era cyangwa turi mu gihe ibyo byose byamaze guhagarara. Uti kubera iki? Ndabaza niyo opportunité yo muri trading abantu benshi barayizi, abandi nayo ntayo bazi. Iyo nayo si yindi ni yitwa prop firm canke funded account. Ama prop firm n'ama company canke nibigo usanga bifise amafaranga mugabo bikaba bikeneye aba trader. So rero wumve yuko ufise ubwo bumenyi bwo muri trading, uzi gutrada by'ukuri, urashobora kwegera izo prop firm ukaba ufise dufate nka naho ufise nka $30, $50, ukazegera ugaca ugura ico bita account. No kuvuga avec $50 urashobora kwisanga uguze nka account y'ibihumbi 10 by'amadolari. Iyo account rero y'ibihumbi 10 by'amadolari baca bayiguha uyitrade. Rero mu gihe uri kurayitrada bigenda gute? Kugira ushobore kuja muri live account y'iyo 10,000 ubanza kugira ico bita challenge, gupasa challenge. No kuvuga gupasa ikibazo barabe ko by'ukuri nibaguha ya 10,000 live uzoba ushoboye kuyatrada, hama wewe nyene akakuzanira inyungu. Rero ushobora kwibaza uti none abo bantu batanga amafaranga gucyonye kugira abandi bantu babatredere bo bungukira he? Aho bungukira rero sahandi, wewe iyo ufashe position kuri ya nuvuga ya account ya 10,000 wagura $50 cyangwa amadolari 30, profit uzogira uzoshobora kurotira 80% ya profit wagize, hama 20% nayo ibe ya profit cyangwa ibe iyo company. So rero wumve yuko wewe ushobora kuza ufise ubwo bumenyi bwo gutrada. Icyambere etape ya mbere ni gupasa challenge. Challenge rero ibifise uburyo bwinshi irimo. Bashobora kubwira uti okay, etape ya mbere kuri no challenge turaguhaye 10,000 mugabo ya demo, 10,000 ya demo account, ni kuvuga atari ayave. Ayo 10,000 muri ayo 10,000 etape ya mbere uzogenera novuga 10%. Uzoba ufise tâche yo kugenera 10% kuri ayo 10,000. Hama ntugire ico bita hama bakakubwira bati okay, les pertes uzogira kuri no account ntizoja munsi ya 5% ya account. Ni kuvuga ugiye munsi ya 5% ya account, iyo account ya 10,000 uyitakaje. Ni kuvuga iyo account ya demo uba uyitakaje. Mugabo etape ya mbere bakubwira uti okay, genera 20% ya account. Ni washobora kugenera 20% ya account, uzosuja kuri etape ya kabiri. Etape ya kabiri bakubwira ati okay, muri no mwanya naho trada ku buryo uzoronka 18% ya account na karorero. Umaze kuronka 18% bakubwira bati okay, muri no mwanya etape ya gatatu gerageza kuronka 15% y'iyo 10,000. Umaze kuronka iyo 15% ya 10,000 rero za etape zitatu zose wazirenganye, ya ma challenge atatu yose wayarenganye, baca baguha rero ico bita novuga funded account iri live, ya 10,000 bakayiguha iri live, ari aya vrai. Rero utanguye kuyatrada
wumve rero yuko amaprofit uzogira uzoyagira kuri ayo 10,000 ya vrai, mugabo amaperte uzogira avugira ati okay nturekuriwe kuja munsi amaperte munsi ya 3% ku munsi na karorero. Hama akakubwira bati ni waja munsi ya 30% y'amaperte general account izoba ihagaze kuko uzoba wagiye munsi y'amaperte. So rero guys, ibuka kuraba uti jewe okay nshaka kutrader nta mutahe munini mfise, mwa ya mbere yoroshe niyo kucurondera ama-funded account. Hari ama platform menshi cyane, hariho za Bitfunded, hariho za CoinW, ni nyinshi ushobora kwifashisha mu gihe atamutahe office. Ikindi nacyo abantu bakunze kwibaza bati none trading ikora gute? C'est vrai ndashobora gukora deposition ariko hari ukuntu umutahe wanje. Guys, menya yuko reka ndabivuge mu terme yoroshe, hari icyo bita leverage, ariko mu kirundi tugaraje kuvuga mu kirundi leverage ni nko ni platform irakugurana amafaranga ushaka office makenya. Okay, hariho ya opportunity ya mbere yo kugira uti hariho funded account cyangwa profile, iyo ni opportunity ya mbere uronka company uza gutrade amafaranga yawe. Ariko iyo utangiye gukoresha leverage ni uburyo platform ishobora kukugurana amahera. No kuvuga wowe ufise $50 kubera platform ikugurana amahera ucokoresha icyo bita leverage. Iyo leverage nashobora kugira uti fois 3 ngize fois 3 ya $50, no kuvuga nzoba ndiko ndatrade avec $150 muri marché. Ninagira fois 10 kuri $50 nzoba ndiko ndatrade avec $500, no kuvuga platform yagutije $500. Attention rero, iyo uriko uratrade ntibisigura okay ama profit uzoyagira kuri ya $500. Nimba wazanye $50 ugaprena leverage ya 10, no kuvuga uzoba uri kutrade avec $500. No kuvuga ama profit yose uzoyagira kuri $500. Nimba mu marché iduze 5% uzoronka profit iduze 5%, wagize leverage ya 10 uzoronka 5 fois 10 uzoronka 50%. No kuvuga ucoronka 50% ya 500. Sinzi ko nimba uri kure bitahura, nimba utabitahuye gerageza usubirize inyuma video kandi wumve neza icyo yase kuvuga. Savire yuko uzocuronka 50% ya $500, no kuvuga 250 kuri mu gihe marché yaduze 5% kandi ukaba wakoresheje leverage ya 10. Ariko rero fata yuko wakoresheje leverage ya 10, marché wafasha yuko marché igira iduge, marché igacemenuka 5%, no kuvuga marché imanutse 5% uzocuronka perte ya 5 fois 10, no kuvuga 50%, no kuvuga ucuronka 50% kuri ya $500 ariyo 250. Urumva neza yuko azoba amaze kuba umurengera. Kenshi rero iyo ugize baca batwara ya yandi, no kuvuga ya collateral yawe washize ko niyo kenshi baca bagirane batwara. Of course wumve neza yuko ivyo wonye utegeza kuba very careful mu gihe uriko urakoresha leverage. Certes platform iragutiza amafaranga, certes platform irakugurana amafaranga, ariko wumve neza yuko utegeza kuba very careful mu gihe uriko urakoresha leverage. Kuvuga ukoresha leverage ndende niko n'icitwa liquidation price ikiba yegera ugasanga ya $50 uyahombye byihuse. Okay, nice. So rero izi nizo technique zibiri mu gihe uvuga uti jewe I don't have enough capital ariko nkeneye trading iranginteresa, nkeneye kumenya byinshi kuri trading. Icyo no conseya, gerageza urabe video iheruka waravuze ingene bobigenza, how you can do it, different strategy ingene ama-analyse wakora. Hama uvuze uti okay now je décide de me lancer, gerageza uvuge uti okay est-ce que nzokoresha profile canke nzokoresha leverage wanje nyene uko wanje. So profile wumva yuko na hantu zana un tout petit capital yaba ka $10 ugasanga baguhaye account ya $5000. Iyo $5000 ukaba uri obligé gupasa challenge kugira baguhe iyiri live. Hamaze kuronka live ugaca utangura gutrada ya $5000. Rero ariko wumve neza yuko uvuze uti okay reka nkoreshe jewe leverage wanje, okay fine, naho nyene platform canke brokerage irakugurana amafaranga. Uguranye amafaranga ariko wumve yuko ukugira leverage ndende niko na liquidation price ye wawe. No kuvuga liquidation price
amahirwe aba ari menshi yuko ya 50$ wazanaho depart ashobora kuhomba byoroshe, ariko kandi ikoresheje leverage nuko amahirwe nuko ishobora no kuduga cyangwa ukaronka inyungu byoroshe. So rero nubwo buryo ushobora kwifashisha mu gihe atamutahe munini ufise muri trading. Again, be careful abantu baza bakubwira bati ngo zana amafaranga ngo ushire ngo muri ino platform, then nyuma rero ndumugenzi mfise umugenzi wo muri novuga Liberia. Uyu mugenzi yaranyandikiye then nyuma ambaza ati nashize amafaranga muri ino platform none base ko ndayarokira. Ndamubaza ati none ninde yakubwira cyane muri iyo platform? Ngo yanga urumva ngo maze imyaka 2 ngo tradinga ariko ngo namubwira ati none ninde yakubwiye iyo platform? Ngo n'umugenzi wanje. Okay, namubwira ati be very careful ku bintu by'ama platform uza gushaka amafaranga, kenshi aba ari aba scammers. Namubwira ati kubera iki wacaguye yonye nyimba wari umutrader koko kubera kutagumye mu yakera. So of course rero iyo platform yari yajanyemo amafaranga, yari platform y'ubusumu. So rero be very careful. Amahirwe menshi yo kubwira ati platform zana amafaranga ngo bigende gutya na gutya ngo uronke entire ngo imeze gutya na gutya, guys, amahirwe menshi nuko iyo aba ari scam. So now it's time yuko niyo mpamvu twaje kugira tubahe les meilleures informations possibles nga kuri We Talk Business, des informations ziri en rapport na business en ligne. Ntidukeneye yuko abantu bazosubira guhendwa ngo business en ligne ngo ni guys, twaje nga kugira tubahe le plus de meilleures informations que possible kugira ibintu novuga your journey, your success ibandanye zigenda neza. Rero yari iteka rihambaye kuri jewe. Again, ntibagire kugira subscribe guys, again like the video kugira abantu ama algorithm, kuko urumva iyo ugize like guys, iyo uravye video vraiment ntugire like how do you feel, how do wiyumva gute? Ariko iyo ugize like birafasha YouTube kuca yereka ino video abandi bantu benshi ku buryo and then usanga video irabaye viral. Again, ufise ikintu baza cyane nyumwanizi, don't forget to ask. Yari Dr. John on We Talk Business. Again, guys, love you so much. Bye bye. Until next time.